Perezida wa Ukraine Zelensky Volodymyr akaba yagizwe amajanja n'abacanshuro bashakaga kumwivugana arusimbuka ubugira gatatu. Niyo makuru akomeje kugenda avugwa kuva mu cyumweru gishize. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yagizwe amajanja n'abacanshuro b'Abarusiya bashakaga kumwivugana, gusa arusimbuka inshuro zigera kuri 3 zose. Abacanshuro bo mu mutwe wa Wagner ndetse n'abasirikare badasanzwe mu mutwe wa Chechen nibo bashakaga kwivugana Perezida Zelensky. Iyi mitwe yombi ngo yari yatumwe na bamwe mu bakozi bashinzwe kurwanya intambara mu rwego rw'Uburusiya rushinzwe umutekano FSB. Ikinyamakuru The Times dukesha inkuru cyatangaje ko inshuro abacanshuro ba Wagner bagerageje kwica Perezida Zelensky Volodymyr bahatakarije benshi cyane muri bagenzi babo, banaterwa ubwoba bw'uburyo abanya-Ukraine bavumbuye uburyo bagendamo bwose. Umwe mu ba hafi y'uriya mutwe yabwiye iki gitangazamakuru ko uburyo abashinzwe gucunga umutekano Perezida Zelensky bari bahawemo amabwiriza burenze ubwenge bwa muntu. Abategetsi muri Ukraine kandi bavuze ko kuwa gatandatu w'icyumweru gishize abacanshuro bo mutwe wa Chechen bagerageje kwivugana Perezida Volodymyr Zelensky, gusa baza kwicwa n'abashinzwe kumurinda batarabasha kumugeraho. Ngo makuru y'umugambi w'abacanshuro ba Chechen ngo bashaka kwivugana Perezida Volodymyr Zelensky yatanzwe na bamwe mu bo muri FSB badashyigikiye intambara y'Uburusiya muri Ukraine, nk'uko uwahaye makuru The Times yakomeje kugenda bitangaza. Bivuga ko i Kiev, murwa makuru wa Ukraine, honyine habarizwa abacanshuro babarirwa muri 400 bose bari kuri mission yo kwivugana Perezida wa Ukraine n'abandi bayobozi bakomeye cyane 23 bari kumwe nawe ku rutonde. Mu makuru yandi, komanda wa division ya 7 mu ngabo z'Uburusiya Major General Andrei Shukostevsky yishwe na mudahusha cyangwa se sniper mu ntambara iri kubera muri Ukraine, nk'uko The Independent yabitangaje. Urupfu rwe rwemejwe na komanda wungirije w'umutwe w'Abarusiya bahoze ari abasirikare Sergei Shipilev mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yagize ati: "N'akababaro kenshi cyane twamenye inkuru inshamugongo y'urupfu rw'inshuti yacu Major General Andrei rwabereye ku butaka bwa Ukraine mu bikorwa byihariye, turihanganisha umuryango we." Inkuru kandi yemejwe na Perezida Vladimir Putin ubwo yagezaga ku baturage ibimaze kugerwaho ku munsi wa 8 w'ibikorwa by'igisirikare ingabo z'Uburusiya zirimo muri Ukraine. Uburusiya buherutse kandi butangaza ko abasirikare babwo 498 bamaze gupfira muri iyi ntambara, mu gihe abandi 1597 bakomeretse mu buryo bukomeye. Perezida Macron w'Ubufaransa yaburiye isi ko iby'Uburusiya na Ukraine bigiye kuba bibi cyane kurushaho nyuma yo kuganira na Vladimir Putin. Ibiro bya Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa byaburiye isi ko iby'Ubufaransa na Ukraine iby'Uburusiya na Ukraine bigiye kuba bibi kurushaho nyuma yo kugirana na Perezida Vladimir Putin ikiganiro cyamaze iminota 90. Aba bombi kuri wa kane bagiranye ikiganiro kuri telefone cyamaze isaha n'igice nyuma y'uko Putin yarahamagaye uriya mugenzi w'Ubufaransa. Umwe mu bakozi ba Presidansi y'Ubufaransa utifuje ko amazina yatangazwa yavuze ko bisa naho Perezida Putin afite gahunda yo gufata Ukraine yose. Ati icyo Perezida Macron yiteze nuko ibibi bakurushaho bigiye kurushaho. Ati ukurikije ibyo Putin yamubwiye, ati nta na kimwe mu byo Perezida Putin yatubwiye bitanga icyizere. Yerekanye intego ikomeye cyane yo gukomeza ibikorwa bye bya gisirikare muri Ukraine. Yunzemo ati Putin ashaka kwigarurira Ukraine yose. Ati magambo ye yavuze ko azakomeza ibikorwa bye kugeza igihe Ukraine izarekera kugendera ku matwara ya kinazi. Ati ushobora kwiyumvisha uburyo ayo magambo ababaje kandi akaba atemewe. Perezida Macron nk'uko AFP ibiro n'amakuru ya Faransa bitangaje yasabye Putin kwirinda ko abasivili bapfira muri iriya ntambara kandi akorohereza abari mu bikorwa by'ubutabazi. Ngo Perezida Putin yamubwiye ko ashyigikiye kiriya cyifuzo, anahakana ko ingabo z'Uburusiya zaba ziri kwibasira abasivili. ONU itangaza ko abanya-Ukraine isinzi babandanya guhungira mu bihugu bibanyi mu gihe ingwano hagati y'Uburusiya na Ukraine ibandanya. Oriana Itangishaka aratubwira ibindi kuri inkuru. Umuryango mpuzamakungu ONU ugereranya ko hamaze guhunga abantu barenga 500 bava mu gihugu cya Ukraine, kandi ko ico gitigiri kibandanya kwiyongera. Imirongo miremire y'imiduga itwaye impunzi iriko igenda igana imipaka y'ibihugu vya Hongrie, Slovakia, Romania n'igihugu kitari mu bumwe bwa Buraya ca Moldavia. Izindi mpunzi ziriko zijabuka imipaka n'amaguru zitwaye imizigo yabo zigana mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya.
uwundi mugwi w'impunzi amajana n'amajana wakiriwe mu kibanza kiri mu kigwati ca Bergsorani muri Hongrie aho barindiriye imiduga yobatwara mu gihugu hagati. Nyinshi mu mpunzi zakiriwe mu kibanza ca Bergsorani co kimwe n'ibibanza vyinshi vyo mu buseruko bwa Buraya zituruka mu gihugu c'Ubuhindi, Nigeria n'ibindi bihugu vyo muri Afrika. Abo banyamahanga bari basanzwe muri ico gihugu kwigayo no gukora igihe intambara yatera. Igihugu ca Hongrie giheruka kugurura imbibe zaco congera gitegekanya ikibanza co kubitaho kugira bakire izo mpunzi harimwo n'abantu bahora baba muri Ukraine ariko bakaba baturuka mu bindi bihugu. Abo bandi bantu bahora baba muri Ukraine bemererwa kwinjira muri Hongrie iyo babashije kwerekana ko bafise uburenganzira bwo kuba muri Ukraine. Urakoze Oriane, umukozi mukuru mu vyerekeye imigenderanire y'Ubushinwa n'amakungu yasavye Amerika gukora intambwe kurushiriza mu mubano mu gihe ivyo bihugu bitavuga rumwe ku kibazo ca Taiwan, ubucuruzi n'ibindi. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yabivuze akoresheje uburyo bw'iyakure mu ijambo yagejeje ku bateraniye mu nama yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 ishize hasinywe itangazo rya Shanghai ryashyizweho umukono na Richard Nixon wari perezida wa Amerika mu 1972. Urwo ruzinduko rwatumye hatangira umubano ushingiye kuri diplomasi hagati y'Ubushinwa na Amerika. Wang Yi yavuze ko Ubushinwa noneho bwasabye Amerika kwita ku buryo bufatika ku byo busaba mu mikorere yabwo. Umwe mu bitabiriye iyo nama, Jacob Lew, wahoze ari minisitiri w'imari muri Amerika, yavuze ko umubano hagati y'ibihugu byombi wahungabanywa gusa nuko habuze ubushake bwo kubahiriza ibisabwa n'amategeko mpuzamahanga. Urakoze Jeffrey, tugushimire rero. Abanyagihugu b'Uburusiya barahanganye n'ikibazo c'ibiciro bishobora kwiyongera mu gihe ifaranga rikoreshwa muri ico gihugu ibandanya guta agaciro kubera ibihano Amerika n'ibihugu vy'Uburaya vyafatiye ico gihugu. Ido n'iryo y'inkuru n'ubundi Jeffrey Mutagoma. Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yasabye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kwemerera igihugu cye kuba umunyamuryango vuba na bwangu. Imishyikirano hagati y'intumwa z'Uburusiya na Ukraine yabaye hafi y'umupaka wa Ukraine na Belarusiya. Ibiro vya Perezida Zelensky byatangaje ko intumwa za Ukraine muri iyo mishyikirano harimo Minisitiri w'Ingabo Oleksiy Reznikov n'umujyanama wa Perezida Mikhailo Podolyak. Umunyamabanga mukuru wa OTAN, umuryango wo gutabarana hagati ya Amerika n'ibihugu by'Uburayi, Hans Stoltenberg, yavuze ko yaganiriye kuri telefone na Perezida Vladimir Zelensky akamushimira ubutwari bw'ingabo za Ukraine. Yanditse ku rubuga rwa Twitter ko ibihugu byo mu muryango wa OTAN bigiye kongera uburyo bwo gushyigikira Ukraine bitanga ibisasu bikingira za misile n'ibirasi bimodoka by'intambara ndetse igatanga uburyo bw'amafaranga n'izindi mfashanyo zigenewe abaturage. Hagati aho kuri uyu munsi wa gatanu intambara itangiye, Uburusiya bukomeje guhura n'igitutu cy'amahanga mu bya diplomasi. Ifaranga ry'Uburusiya ryatakaje agaciro ku rugero rwo hasi kuruta ikindi gihe cyose. Umuryango w'abibumbye nawo urakoranye inama yihutirwa yo kuganira ku kibazo cy'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Abajejwe amagara y'abantu muri Hong Kong bamenyesha ko bashobora gufata ingingo zirimo guhagarika uruja n'uruza rw'abantu. Hari inkuru mu kanya mbona itaraboneka ariko iyo nkuru gushika turayirindiye mu kanya. Reka tubashikirize inkuru twako turavuga. Abajejwe amagara y'abantu muri Hong Kong bamenyesha ko bashobora gufata ingingo zirimo guhagarika uruja n'uruza rw'abantu mu ntumbero yo guhagarika ikwiragira ry'ikiza ca COVID-19 cabaye ndanse. Inkuru ya Oriane Itangishaka agiye kudusomera. Hong Kong ivuga ko ibitigiri bafise kuri uno munsi wa mbere by'abantu bashasha baheruka kwandura umugera wa corona bishika ku bihumbi 34,466. Abategetsi bavuga ko guhagarika uruja n'uruza biri mu migambi yabo, naho bari baheruka kuvuga ko kubikora ari ingingo yoba idatomoye na gato. Hong Kong ni gisagara kibangamiwe n'umugera wa corona, cyane cyane ubwoko bwa Omicron. Ibitigiri by'abandura biheruka kwiyongera inshuro 4 mu kiringo c'indwi imwe. Ni mu nyuma yaho mu ndwi heze bari baratangaje ko handuye abantu 7,500 bonyene. Mu kiganiro n'amenyesha makuru, Albert Ayu, umuyobozi w'ibiro bijejwe amagara y'abantu, yavuze ko abona ko ibitigiri by'abandura umugera wa corona bigiye kugwira inshuro 2 buri minsi 3 kandi ko bigiye kubandanya vyiyongera.
Hong Kong ni igisagara cyatangaje ko abantu 87 bamaze kwitaba Imana kandi ko 67 muri bo batari barikingije. Bitegekanijwe ko abayobozi bajejwe amagara y'abantu bashobora gufata ingingo zishobora kuba zirimwo ugusaba abantu kuguma mu ngo zabo, ivyo bigakogwa bicishijwe mu itegeko canke mu bundi buryo. ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mushobora kandi kubandanya mumviza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika, mushobora no kudukurikira kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet kuri www.radio yacu VOA.com. Mukanya amakuru mu biyaga binini. Imbere y'ayo makuru tafite inkuru ihambaye cyane rwose kuri uyu munsi wa mbere. Ibiro by'umukuru wa Amerika White House byatangaje ko ubushikiranganji bujejwe ubutunzi bwa Amerika bwafashe ibihano bikomeye cyane bifite intumbero yo kubuza igihugu cy'Uburusiya gukomeza kugera ku butunzi mu kuziririza ko gikoresha ifaranga ry'idolari. Ni mu gihe Uburusiya bwo bukomeje ibitero ku gihugu ca Ukraine. Ivyo bihano ku mari eka kutunzi biraba mu banki nkuru y'Uburusiya ndetse biraba banki nkuru y'Uburusiya ndetse n'ikigega ca leta gishinzwe ishoramari. Temistoke Mutijima turi kumwe kuri telefone adushikirize inkuru. Ibi bihano birashyira Uburusiya ku gitutu gikomeye mu by'ubukungu na diplomasi ubu buri mu cyumweru cya kabiri cy'ibitero by'ibisasu ku muturanyi wacyo Ukraine. Intumwa za Kiev na Moscow zahuriye ku mupaka wa Ukraine na Byelorusiya kuri uyu wa mbere mu biganiro bigamije kugarura agahenge, bikaba biteganijwe ko bazongera guhura mu minsi iza. Hagati aho inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye mu nama idasanzwe igamije kwiga kuri icyo kibazo. Ibyo biraba